homme du changement turakuramukije kandi turaguhaye ikaze uri umuntu yama ariko arabaza abandi bantu uno munsi natwe tukubaze kugira ngo abagukurikirana bashobore kukumenya bamenye ibyo ukora ibyo ari byo bamenye imvo n'imvano y'ingene byagenze turaguhaye ikaze tubwakanya widondora. Okay, murakoze cyane. Homme du changement benshi bazi nka homme du changement nyene ni izina namenyekanye ko kuva nkiri umunyeshuri muri secondaire. Mugabo homme du changement amazina yanje y'ukuri niswe n'abavyeyi ari no mu bitabo canke mu madokima ngenga canke ya nindayisenga Olivier. Yamba umunsi ngongera ndenda gute detail. Ko karibu cyane. None usanzwe ukora iki dushaka kutubwira usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yose ko dushaka bakumenye neza. Bo jewe ndakivuye gutya kangirane no bwamenya kivuze. Nahagurutse bisa nkaho ni Imana donc yamangurukije. Iyo mvuga ngira ngo nkabaraho nakuvuga ati ni Imana yantumye ibintu. Bo nanje byaje nk'umuhamagaro kuri jewe no munsi akazi kanje ka misi yose ni ibinyene mwama mumbonamo jewe mpari kugira ngo mfashe gukangura abarundi donc buguruka amaso abona iterambere mugabo rero sino ivyo je sino bishobora mfadikanye n'abandi kuko mvuze ngo ngira mve hasi nigisha abarundi iterambere ubwanje naje ndagira ko naje ndacarondera amakuru ndacarondera ama experience ndaciga ukuntu igihumbi kivyari kindi gihumbi urumva sinocanza ngo ngira sigure abarundi kugira dutere imbere ducaha ahubwo ndondera babantu nabo babigezeko abantu bagaheza bakadufasha gukangura abandi isinzi donc akazi kiwanje rero kamisi yose nako ndumukozi w'abarundi n'abarundi kazi ngira nkaba n'umukozi w'Imana nimba dufasha abantu kwitora donc ariho gutora impano zabo ariho no kugira ubumenyi bugerekeza kuri ryaterambere tutabeshanye punguza iyo volume y'umuziki please. Ngenda tegetse. Okay. Tutabeshanye abantu hafi ya bose babugwaruka baba bakuze meme n'abavyeyi bacu nibaze ko tanumwe atarajwe ishinga n'iterambere mugabo nta hantu na hamwe rero bari twigisha mu ma église batugiriye bokamana mu mashuri tusanga ibindi vyiyumviro bitanga ubumenyi mugabo nta kintu c'ukuri c'ahantu two kwigira uburyo two kwiteza imbere donc naravuye mu murenge cyane ibintu reka nshiraho platform y'agaciro media nzorondera umugwiza tungiye ari hose tumuhe micro kubera no munsi tutabeshanye abantu benshi baracitse intege baratakaza ivyizigiro ko gutera imbere bishoboka cyane cyane aho guterera imbere mu Burundi ko bishoboka benshi bumva ko kugira bishoboke ni mpaka ko kuja handi hano atari mu Burundi no kuvuga hanze yabajayo nibiyenda birashoboka mugabo no ngaha hari abahatereye imbere nibatubwire yuko mu byagenze kuko je nizera yuko burya nta hantu na hamwe habaho kwisi usanga amahirwe ari mu muntu arayagendana ntushobora kunuma ngo genda muri Kenya niho hari amahirwe no ngahari none ngaha nabagwiza tunga bahari urakoze cyane je nagomba kubaza umunsi wa mbere utangura kuvyumvira ndumva yuko ni urugendo rutari rugufi mbwa umunsi wa mbere utangura kuvyumvira ukabona iki kintu n'ikibazo hari habaye iki ko dushaka kumenya neza cyane hari habaye iki kugira ivyo bintu ubibone hamwe tuvutije ndafasha ingingo yo gutangura. Okay. Mbo icyari kibaye ni cyama kiba ahubwo nuko umunsi ari amaso yari yugurutse akabona ivyo bintu ndibuka ko je uco gihe hariho bamwe mu bo twakuranye twari duheje amashuri bakambye ati turondera ukuntu tuva muri kino gihugu tugenda niho bishoboka burya kano kantu ndakavuge gutya kumvika burya uvuze yuko ikintu kiri impossible kidashoboka nundi avuga ko gishoboka burya bose bari mukuri impamvu bari mukuri ugiye avuze ko kidashoboka kubera ko nubundi akiyumva ko kidashoboka muri we nubundi icyo kintu cyofa gishobotse kundi nawe yavuze ko gishoboka muri we kuvindani mu mutima mu bwonko arumva ko gishoboka umuntu abari tayari no kwitanga kugira bishoboke donc bose bari mukuri jewe rero ko kuri kwanje numvise ko ndahanyene birashoboka hama ngaca niba ati none generation yiwanje
numva nifuza kuyibera umugisha, numva nifuza kubera umugisha igihugu, numva nifuza gupromotinga uburundi ku buryo n'abanyamitahe bava hanze, numva nifuza yuko ugwaruka nobona rufise ibintu binini none nk'akararo dufate nk'abakenyezi n'ugwaruka ni benshi, si mu Burundi gusa no ku isi hose ni benshi. Abo bantu bisa nkaho societe n'ubundi iracabashira hasi gatoya, umengo bari incapable. Mugabo abo bakenyezi nyene ngaha mu Burundi baragiye hamwe, bamwe barakora business ziraduga zigira kure, bageza aho bashinze amabanki yabo, no munsi ya microfinance tari make yabo, hari ama hoteli y'abakenyezi, hari amahingurira inganda z'abakenyezi. Mais la jeunesse nta kimwe bafise, baraho barashavuga yuko bashomereye bifuza ivyo bakora. Muri make ugwaruka no munsi mbona ndiko ndazunguruka igihugu cyose mu ntara zitandukanye, no kuri barafise ubwenge, barafise umwanya, barafise inguvu. Ico babuze ni kirero experience. Niho cyatuvuga duti reka tugendere babandi bafise experience batwigere bigenda gute. Urakoze cyane. Umaze igihe kingana kubikora? Ni kiringo cy'umwaka umwe gusa. None muri uwo mwaka warahuye n'abantu benshi bagwiza tunga bariko barabikora kuko niho hahagurutse nivyo hagurutsemwo. None wabonye hari impinduka yahabaye, muri abo wabonye no kuko no muri urwo rundi ruhande baca bashaka kubera akarorero keza abakiri bato. Wabonye hari impinduka yabaye gushika no munsi igikorwa cyawe ubona kigeze he? Okay, bo impact iri positive cyangwa uruhara nyago rw'ibintu nakoze rero bamaze kugaragara, kandi ndabishima. Avuga nti kwakunda nifuza kubera umugisha igihugu deja byarabaye. Nk'ubu nk'akarorero muri ibi byo gupromotinga igihugu biciye muri gisata cy'ubutunzi nyene, hari ico nashize imbere gusumba ibindi byose. Nubwo iyo tuvuze ubutunzi ni mu madomene menshi atandukanye, muga navuze nti ngira mpe igisata c'uburimyi ndagishiremo ingufu cyane, kuko nasanze iyo turiko turavuga abagwiza tunga kenshi na kenshi twumva abakomersi, ariko sinzi ko kugwiza itungo twumva icyo arico no kugwiza umwimbo muri make. Muri abo rero harimwo n'abarimyi, mugabo barimyi mu bagwiza tunga ntibigera bavuga. Abo rero navuze nti igisata ngira ngo nigituma usanga kimeze nkaho kidafise ingufu nyinshi, abarundi ntitwihaze mu byo dufungura, tukarinda gukuma dusuma mu mahanga kugira twikwize. Donc nabonye igisata c'uburimyi abantu bagishamo imitahe, abagwiza tunga ntibagishamo imitahe, nta banyamahanga bakize. No munsi hoza umunyamahanga akaza gushinga uruganda mu Burundi, mbwa nta munyamahanga yoza agasaba Burundi ati ni mumpe ahantu hangana gutya na gutya amahegitari majana cyangwa ijana nzanye ko investisa mu burimyi. Donc nabwo rero ni reka ngendere babarimyi b'abanyamwuga nabo badushingira intaho ko bimeze. Izi ntahe nzisho zizofasha, zizokangura ugwaruka nabwo rutangwe guyumvire uburimyi. Rero uburimyi wa mengo ni gisata c'abantu babuze uko bagira, abatize badafise ikindi bashoboye ufite. Ubwo no munsi kuri kwa Mungu hariho n'abaheze amakaminuza kubakurikira Agaciro Media, ndibaza bagiye bambona mu ntara zitandukanye, nagende ugwaruka ruvuga ati biriya biganiro wakoze byaradukanguye kuburyo twace tubona ati kwereke turiko turagora ibi Bujumbura dufise amatongo aho tuvuga. Hari abo nasanze mu Cankuzo, hari abo nasanze Ngozi, abo nasanze Muyinga. Nibaza ko ico nariko ndifuza kiriko kiraba. Ikindi naco ni aba diaspora nabo bace batangwa kubi bati regi wacu turafise amatongo turiko turayanegirije, benshi bacagaruka kuyakora. Hari naho rero ahubwo batashe mu Burundi. Ego urakoze cyane, turumva yuko biriko birazana impinduka. None uno musi tubajije gucyanye woba ubona ni sawa aho washaka gushika warahashitse canke iracari intambwe, uracabona ko intambwe ikiri ndende? Biragoye ngira ngo kuvuga, sinovuga umugambi mfise mu mutwe uko umeze, mugabo no kugira yuko umbwiye ati iha amanota ku 10 no kuyihabira yonyene
donc ni sero n'igicapo mfise c'ivyo nifuza gukora donc maze gukora akantu gato kataboneka ahubwo babiri mvuze menshi yari rimwe ku icumi. Urakoze cyane tugushimire. Hari akajambo wohereza ko wumva wotekerera abariko baragukurikirana? Okay, ko nohereza ko muri intumbero nyene yo kuvuga nti ndifuza kuba umwe mu babiri umugisha abandi. Cyane nk'ubu nyene nabonye kimwe mu buryo mu bituma ngaho kwacu dukena nuko abantu bakora individualisme, wari wese esa tuntu twanje shaka kwikora n'utwiwe. Iyo hiyumviriwe mu buryo bwo gukorera hamwe naho yumva umengo bishaka kubakira ku nshuti. Alors ibyo sefo mumenye maze kuronka mu bijanye n'indandazwa donc business nuko kenshi burya business zubake cyangwa ugukorana ama partenariat ubufatanye bwubakiye ku nshuti bwo bufise garanti gusambuka vuba vuba. Ariko ibintu byubakiye ku mategeko nivyo bigera kure, bamwe bashoboye iki abandi bashoboye iki, bamwe bafise ibi abandi bafise ibi. Nukuri ubwo bumenyi ndabizi mu Burundi buracari buke cyane. Niho rero je nahave niba nti fatikanije n'urundi gwaruka duti kugwaruka ari gwarundi twako turavuga ko rukenye rushomereye rudafite icyo rukuru bakora, mugani gwarundi ruvuga ko rufise ubwenge rufise ivyiyumviro rufise imigambi ngo hakenye mutahi. Jana naraba kubasanzwe badukurikirana kuri Agaciro Media n'abantu bagura internet ya buri munsi cyangwa buri kwezi. Uyo muntu ntangura kwimvira kwisorosoro rigwirira iyo rija kwagwaruka ataco rufise nta kuntu twoja hamwe. One day habe banki yashizwe n'ugwaruka, one day habe ihinguro ryashizwe n'ugwaruka, donc business zini zashizwe n'ugwaruka. Twacidukira rero societe yo irahari y'ugwaruka kandi washaka biri conditionné ni hagati donc n'abajene umujene ashobora kuba yubatse cyangwa tubatse mugani hagati y'imyaka 18 na 35 urenza aho vraiment uko biri kose ntakiri muri twebwe ashobora kuba amaze kuba stable cyangwa atabaye stable mugasinzi mu vyiyumviro uko biri kose ntitugihuje kanini. Ubwo gwaruka rero turi hamwe n'umunsi turiko turiyubaka ejo nimwabona tuvundurutse dukuruntu utangaje muze mumenye vyavuye. Bivuga ko ryaterambere uri kurabona intumbero naho utoburabona bishika kuri yando tushaka gushikako uri kurabona intambwe biriko birafata. Mbo deja jewe ndumwe nk'aba bose badukurikirana muyebwe n'abandi uko muza mugafata umwanya w'ikiganiro nashizeko bamuje kwimotiva kwikangura n'iki naje ndumwe muri mwebwe. Uretse ko jewe ngira ngo ndonka amakuru menshi mvuga ni mpura n'abantu benshi kankubita ivyiyumviro ugasha mu mutwe nyine ukavuga nti oya kabisa ntivyo gumuko. Rero nuko ahubwo ntaco ndavyihera cyangwa nti reka ndabisangire n'abarundi. Rero haba ndumwe nanje mu bariko biyubaka muri iyo nzira, donc uko biri kose iyi impact niko navuga imaze gushikira abandi wigiba yampereye kuko amakuru aba yahiriye wanje nkaho ndakwiye partage abandi mugabo urumva ko nakwicara. Tugushimiye. Murakoze cyane kandi n'abandi bagira n'urundi gwaruka goba ruvyifuza uratwandikira tujane muri societe. Murakoze. Merci beaucoup. Dukora cyane ugira dutera imbere tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu, ariko ejo heza ntiyashoboka tudafise amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro Icyizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo vy'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo vy'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga yabubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mega.